Masculinite positive ntibumve ko ari ikintu kije kubashira hasi, oya nta na gato, si kubashira hasi ubwo ni kubaduza. Ama association arahari asanzwe yigisha ubugabo nyabwo, hasanzwe hariho kandi no mu kibano abagabo nyabo bakarorero. Nshuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cyacu aricyo cyanyu Isalamu Media, Isalamu TV, kaze mu kiganiro aho tugira tuyage ibijanye n'amagara y'abantu ashobora kugira ico aterereye mu kibano cyahanaha mu Burundi. Twari dufise umutumire adasanzwe, so wundi ni umwe mu banyeshuri biga ibijanye n'ubuvuzi. Reka tumwikaze. Murakoze cyane. Jeni twagacuti Carine nkuko yabivuze, sanzwe niga igisata c'ubuvuzi canke faculté de médecine mu gifaransa. Nkaba sanzwe nkurikirana ivyerekeye ubuzima ndorabitsina hamwe n'irondoka rijanye n'amagara meza, ari naco gisata sanzwe ndongoye muri ABM, Association Burundaise des étudiants en médecine. Ego tukaba tugira tuyage ibijanye na masculinite positive, ico twokwita mu Kirundi twifashishije ururimi rwacu ubugabo nyabwo cyangwa ubugabo nyabugabo. Murabizi ko umugabo nyamugabo yamavuga ukuri. Tuvuze masculinite positive, mwoduha insiguro nk'umwe mu bamaze nk'usanzwe abikoreramo? Ubugabo nyabugabo si ijambo rimenyerewe cyane mu Kirundi, barabukoresha mugabo sinaza ko abantu benshi bazi ico baba bashatse kuvuga. Ariko uvuze ubugabo canke umugabo, turazi mu Kirundi ico umuntu aca atahura. Ashatahura les responsabilités, ashatahura izijya nshingano zose ziri ku mushinga ntahe. Kandi utanguye kuvuga ubugabo nyabugabo ntuheza ngo uje kure cyane y'ivyo, ahubwo gusa ubugabo nyabwo cyangwa masculinite positive ni uburyo bwo kubaho muri ubwo bugabo ariko ukabamo d'une façon positive. Urumva ibyo navyo biri mu mice ibiri. Hariho ubwa mbere kwidegemvya. Mvuze kwidegemvya muca mumva umengo abagabo bose baridegemvya, mugabo kwidegemvya biri mu mice myinshi. Tugiye kwiraba mu mico y'abarundi, abagabo ntibakunze kwerekana amarangamutima yabo. Usanga umuco w'abarundi utabibemerera. Sinzi ko muhora muganira n'abantu bakuze, abantu bakuze ukamubaza ati kera umushinga ntahe yinjiye mu rugo byaba bimeze gute? Kera umushinga ntahaje mu rugo wacu usanga nyene babonye umengo n'umuntu ateye ubwoba yinjiye, ariko ugasanga arakunda umuryango wiwe n'ivyo, mugabo ntashobora kwerekana ya marangamutima, rwa rukundo afitiye abana, afitiye umugore wiwe, ntabwo ashoboye kwerekana. Ugasanga ahubwo ashitse mu rugo ugasanga nyene ashatse kwerekana bwa bugabo mu gukara. Urumva iryo ni ikintu yatswe na bwa bugabo asanzwe afise, uko society mushaka kwaba byatumye yica kwerekana rwa rukundo afitiye umuryango wiwe. Ico ni kimwe. Ikindi naco ca kabiri ni kugira ngo umugabo, turabizi yuko ari umuntu ari protecteur de la société cyangwa se ari umutwe w'urugo. Byukuri n'umutwe w'urugo mugabo tuca tubiraba neza. Umutwe w'urugo none uwoba neza gute umutwe w'urugo kugira ngo mubane neza n'umufasha wawe n'abana bawe? Haca hazanamwo kubahana na madame, kubahana n'abana, gufashanya. Umva byose ukabikora mu rukundo atawe uhonyoreye agateka kiwe. Nk'usanzwe abikoreramo nyene, ubona ari giki cyofasha abana b'abahungu bakicaruka kugira bakuru bafise masculinite positive canke ari abagabo nyabo? Murabizi ko mu Burundi tuvuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ikintu ca mbere gishobora gufasha abana gukura bafise ubugabo nyabwo ni uko bohabwa iyo ndero kuva bacaruka, kuva bakiri bato. Urumva no kuvuga ngaho bica bihera mu miryango bwa mbere na mbere, kandi hajya abana barihweza cane kurusha ivyo bumviriza. Nuvuga ushaka guha akarorero keza umwana, ukora ico ushaka ko azokwigana kurusha ivyo umubwira. Rero mu gihe yakuze abona umuvyeyi wiwe, nuvuga papa wiwe, yubahana na mama wiwe, mu gihe yakuze abona
umubyeyi wiwe abafasha mu bikorwa, abaganiriza mu gihe bafite ikitagenda neza, uko biri kose nawe niyacika umushinga ntahe azoba nk'uko nyene. Ikindi naco ni uko ishure rifise uruhara runini, ni ukuvuga hari indero ahabwa muhira ariko hariho n'iyindi ndero akura ku ishuri. Ni ukuvuga no ku ishuri rero boshiramo aya maporogaramu yo kwigisha masculinite positive byofasha cyane, kuko hariho igice kinini c'indero dukura ku ishuri. Hoba hariho isano hagati yo kubaha abakenyezi n'ubugabo nyabugabo canke ukubaha abakenyezi na masculinite positive byo bifitanye isano? Ego cyane, ahubwo si no kugirana isano gusa, birafatanye, kuko nta bugabo nyabwo budafatanye no kubaha umukenyezi wawe. Nkuko twagiye turabivuga, twavuze gufashanya, kuganira, kubabariranira, kwerekana amarangamutima yawe. Umva ibyo byose rero ugiye kubikoraniriza hamwe usanga ari kubahana n'abo mubana bose. Abo mubana bose naho uwo mubana umwanya munini nibaza ko ari umukenyezi wawe, urumva birafatanye. Ni gute hogwaye inyifato mbi zikunze kugaragara ku bagabo bivuye cyane cyane ku kaboregwe canke n'ibindi, kuko umuntu kumbure ari gusanga yatakaje masculinite positive atabyazi? Murakoze cyane. Mu bisanzwe ku inyifato mu kuyigwanya ku muntu akuze, umva ku kaboregwe ni ku muntu akuze. Twe twavuze ku mwana ko murera guhera akiri muto, mugabo naho tugiye ku muntu akuze. Umva ni nkuko wari kumbaza ati none ba bantu bakuze tuca tubaheba ko mwavuze ngo dutangurire mu bana, oya abantu bakuze nabo ntitwobaheba. Hariho novuga guhindurira ibyiyumviro abantu bakuze. Ibyo nabyo birashoboka biciye mu nyigisho. Hariho ama association arahari asanzwe yigisha ubugabo nyabwo, hasanzwe hariho kandi no mu kibano abagabo nyabo bakarorero. Urumva umuntu agashobora kwigira ku bagabo nyabo ababona mu kibano. Eko kandi ntitwokwibagira ko akaboregwe gashobora kuguhindura ukaba ico utaruri. No kuvuga kugira ngo ushobore kwirinda izo ngeso zishobora guterwa n'akaboregwe, ni kwiga ku ingene wubana neza n'ibyo ufata, ukareka kurenza urugero, kubera uretse n'ubugabo nyabwo akaboregwe gashobora kugutera zindi ngorane, kamarira itungo ry'umuryango mu kabare n'ibindi n'ibindi. Hari intambamyi ubona zituma abasore batakaza masculinite positive? Ego cyane, zirahari. Izo nazo ni hariho imigani ntayo noshobora gutora ubu nyene byihuse, mugabo hariho amajambo amwe atuma umuntu atakaza masculinite positive. Hariho umweje mu mutwe ngo umwongo umwe wonza inyoni. Bavuze ngo umwongo umwe wonza inyoni, no kuvuga wabahaye uruhusha umugabo ko gushobora kuja hanze. Umva wakuze bakubwira uwo mugani rero byogorana kugira ngo wubahane na madame wawe, kugira ngo wumve ko mu gihe wagiye kurondera abandi bagore wakoze ikintu kitari ciza, alors que wumvise wa mugani ubikwemerera. Urumva rero tugiye gusubiza inyuma amaso, turakwiye kuvavanura n'imico yoba itandukanye na masculinite positive. Zijya nyifato, zijya mpanuro twaronse zituma dutakaza ubugabo nyabwo, turakwiye kureka kuzishirako amaso, ahubwo tugashira amaso kuri bajya abantu bakarorero beza tubona muri societe. Hari uruhara ikibano gifise kugira gihingure abagabo nyabagabo bafise masculinite positive? Ego, gifatanya nikeneye navuze, kubera societe mu bisanzwe ni abantu nabo nibo bahashira, nibo batsimbataza ya migani twavuze, nibo batsimbataza kuvuga ati ujya muntu kijya yakoze ni ciza cyangwa kijya yakoze ni kibi. Mu gihe duteye intege bajya abantu bakoze neza, bajya abagabo bakarorero mu kibano bakabatera intege, aho kugira ngo babonye umugabo ntanze akarorero nk'umugabo ariko arakora ikintu kitari kimenyerewe, dufate nko kujisha, bari bazi ko ari iby'abakenyezi, bagacabona umugabo ariko arajisha bagaca bamutwenga, alors que birashobora kumuteza imbere, birashobora
guteza imbere umuryango wiwe mu gihe ikibano kiretse kumutwenga kikamufasha kuba we ukuri urumva kiba kiriko kiramufasha kigafasha n'abandi bashobora kumwigira nk'akarorero ko kuba umugabo nyawe. Ni gute ubugabo nyabugabo cyangwa masculinite positive ushobora gutuma abagabo bagira amagara meza mu mutwe? Mu bisanzwe nk'uko twabivuze ubugabo nyabugabo ni kuba icuri utarinze kuja ko pression sociale cyangwa iki. Mu gihe rero umaze kuba icuri wewe muri wewe urisanta yuko uri à l'aise, uraba libre mu mashwa yawe mu byo ukora, ugasanga wakunze umuryango wawe nk'uko wategereza utarinze kuraba ngo babanyi banza kuntwenga, ugasanga mu guhitamwo akazi ukora wagakoze kwera ugakunda utarinze guhitamo ngo banaka barantwenga, by'ukuri ugasanga nta ntambamyi wagize mu kuba wewe kubera uri umushinga ntahe. Watubwira caractéristiques z'umugabo nyamugabo? Caractéristiques z'umugabo nyamugabo mpera kuri ya definition yaravuze ubwa mbere. Umugabo nyamugabo ubwa mbere aba ari libre mu bugabo bwiwe, numva ari sante yuko ari libre mu gukora ico yipfuza, nuvuga nimba ari sanzura ego ntarinda kuraba ngo societe ngo igira ivuge ngo nafashe umugore koza ivyombo nza kuba mbaye umugore nanje. Oya, urinze umufasha wamufashije kubera ubishaka kandi ntibikwaka ubushinga ntaho usanze ufise. Umva uraba libre yo gukora ico ushaka utarinze kuraba societe. Iyo ni aspect imwe. Hariho n'indi aspect yo kuba umuprotecteur muri societe utarinze gukandamiza abandi. Ugasanga mu gufata ingingo mu rugo warinze kuganira, waganirije abana ati bane mubona iki kintu gitomoye, gutyo ugasanga umwe wese mu rugo ari santa ko ari impliqué mu iterambere ry'urugo. Umva umugabo nyamugabo ni umurider w'ukuri mu ijambo rimwe, ni kuba umurider mwiza. Yego, mu mashuri cyangwa mu miryango hobona ikinterera nituma ubugabo nyabugabo butsimbatara bakonsolida masculinite positive? Ego cyane. Gute? Mu mashuri burya amashuri adufise umwanya munini, kandi uretse ko ishuri rifise abana yanafise n'ikindi gice abavyeyi. Umva abana mu gihe boshiramo programme mu mashuri yo kwigisha ubugabo nyabwo byofasha abana benshi kugira gukura bafise ubwo bugabo nyabwo. Kandi tutibagiye ko amashuri aranafise n'inama z'abavyeyi, novuga bashobora kubigisha, kubera kwigisha abantu bakuze si ibintu biba byoroshe, birafata umwanya mugabo murashobora gukeburiramo ngaho mukabwira abavyeyi ingene bashobora kurera abana n'ingene nabo nyene bashobora kuba mu kibano. No mashuri? Ego cyane. Amashuri afise abavyeyi, afise n'abanyeshuri. Abarezi urumva iyo ufise ishuri urera abanyeshuri, ariko ufise n'ikindi gahande abavyeyi, kuko haraba inama z'abavyeyi kandi muranashobora gutuma n'abana, kuko abana bashobora guporta le message mwabahaye. Mu gihe wigishije umwana indirectement uba wigishije n'umuvyeyi, kuko arashika akamubwira ibyo yize. Yego cyane. Leta mvyeyi hari igikorwa bafise kugira ashobore gutsimbatazwa masculinite positive bakayikonsolida? Ego cyane. Bafise igikorwa kinini kubera ko hariho ama initiative akenewe gushigikirwa, kubera abo bagabo nyabo basanzwe barahari kandi nibyo mugabo kugira ngo bashikane kure ico bigisha cyangwa ico barakenewe gushigikirwa, kubera nk'ibi turabivuze biciye kuri Facebook, kuri Instagram, mugabo si bose bashobora kubikoresha. Hariho n'abandi bikenewe ko umuntu abibabwira ku munwa. Rero urumva abo bantu barakeneye gushigikirwa kugira ngo bashikane ibikorwa byabo kure. Ego, nube butumwa kumbure wo haba ariko baradukurikirana basanzwe bari muri ico gisata, kumbura ashobora kuba ari muri leta akaraba ukuntu gwizwa ama projet, hari ubutumwa oba? Ego cyane. Masculinite positive ni uretse gusa ko ari
indero nziza mvuga ni indero nziza kandi birashobora gufasha mu gutsimbataza iterambere ry'igihugu kuko iterambere rihera mu muryango kandi umuryango uvugana neza usanga ahanini ushigikiye kuri masculinite positive kuri ya leadership nziza ivuye ku mushinga ntahe usanga yashoboye gutsimbataza urugo kandi iterambere ry'urugo niryo ritaba rikavamo mu nyuma iterambere ry'igihugu umva rero gushigikira masculinite positive ni ikintu ciza gishobora no gufasha iterambere ry'igihugu. Ego ubutumwa hama abahungu nawe ariko baradukurikirana abahungu bariko baradukurikirana no babwira cane ko masculinite positive ntibumve ko ari ikintu kije kubashira hasi oya nta na gato si kubashira hasi ubwo ni kubaduza ni kubagira abagabo b'ukuri aba leader beza kubera nibo ikibano gikeneye kandi haracari kare kugira ngo n'uwoba yararonse inyigisho zitandukanye n'izo ashoboye kuzihindura kugira ngo azobe umushinga ntaye mwiza mu rugo rwiwe. Sam Carine reka tubashimire cyane. Murakoze cyane. Twizere ko twasubira kubakenera tuzobaronka. Merci beaucoup.